ndongera nkubita amavi hasi zenga ubugira kabiri nagira ngo ntondekanye amajambo nkaburira ibanza n'iriheruka kuko nayobye kenshi nkamushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenyeye kera ukiri umusoro ushiriraho uhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenyeye kera ukiri umusoro ushiriraho gushyiraho ikimenyetso uru wanjye ndagukunze kuri ndakubabariye
Mwaramutse Mariya wuzuye mu mukama muri kumwe urahezagwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe ubu n'umunsi tuzopfa. Mwaramutse Mariya wuzuye mu mukama muri kumwe urahezagwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe ubu n'umunsi tuzopfa. Mwaramutse Mariya wuzuye mukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe mwaramutse Mariya wuzuye mu mukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe mwaramutse Mariya wuzuye mukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya wuzuye mukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe ubu n'umunsi tuzopfa. Mwaramutse Mariya wuzuye mukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe mwaramutse Mariya wuzuye mukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana isabire twebwe Imana Data Mwana n'Umutima Mweranda nk'uko byari hambere hose n'imbereko n'imyaka yose. Yewe Yesu mwiza ukiza ibicumuro byacu ukiza ubudahemuka shikana imitima yose mu ijuru cyane cyane ikeneye igihugu cyawe. Ikibugiro cya kabiri Yesu arakubitwa gusa mu mutima udatinya guhana umubiri wacu turinde ibitubabaza kubw'Imana. Urambere umutabazi wema we mwiza Mariya iyo mu ijuru aho uri nanje uzohashikane. Mwaramutse
wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima. Mu mafu ya nimunsi izuba ryibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya nimunsi izuba ryibutsa ineza akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Ayi umva wajure uhora unyibutsa aya magambo mu bihe by'imanza, mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane amahoro y'Umukama. Bavukanyi, nshuti, bagenzi, muryango, turasoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo twashikirijwe n'amata y'Umweranda ko Yezu Kristo yabwiye abiwe ati nimunyegere mwebwe mwese muremerewe nanjye nzobaruhura. Natwe turabiwe, twaramutoranye. Uwo mutima niwo tuzanye tuje kwiganira Imana ibituremereye, amaganya n'ububabare dufise muri kino kiringo twabuze uyu mukunzi wacu, uyu muvyeyi. None rero muze dusabane ukwizigira. Dusabe. Mukamanye n'ubuzima, uyu musavyi wawe Jean d'Arc Cima yaravuye kw'iyi si yahorako, adusigaranye amaganya. Dufashe tuze twame tumwibukana umwizero wuko natwe uriko uradutegurira ubuzima buzokwamaho mu bwami bwawe. Tubigusabishije Yezu Kristo Umukama wacu. Umukama wawe muco wabashingiye amahoro, natubere urumuri mu nzira y'amahoro. Amen.
iminsi imwe y'ubugeni abakristu benshi usanga bari mu misa mugabo benshi usanga basabana mugabo ku minsi nk'iyi usanga harimo akigoro ko kwiyegeranya kubera ko ari urubanza rudasanzwe ruba ari urubanza rusozera ubuzima bwo ngaha ku isi usanga rero twegeranye imitima twiyumvira byari tuzosubira kubona umuntu twiyumvira aho yahora twiyumvira icyo twahora dukorana twiyumvira icyo twahora dufashanya ugasanga biduha umwanya wo kwiyumvira birebire. Ni byiza rero yuko uyu munsi neza tukazirikana igikorwa cyatuzanye igikorwa cyatuzanye mu guherekeza janitari tubanje kumutanga gushikamo ishikaniwe Imana uyu munsi mu mutima wo kwemera. Si twebwe ba mbere turambuye iki gikorwa, hariho ababyeyi bacu bakwitangiye bakirangura bagenzi babo hanyuma nabo nyine banduka barakirangurirwa nabo kandi biganye abandi bari babatanze. Uno munsi niho tubonye wa kera mu Bindamakabe aheza akatubera akarorero ko gutanga inkunga igihe bene wacu babaye. Hari uwo kwiyumvira yuko nk'uko nyine muri iki gisomo babivuze guhereza inkunga kwiherereza uwabaze kurengana, hariho ushobora kwiyumvira ko ari umucucu ari ukutamenya cyane ari ibintu byo gufatanya n'imigenzo y'igipagani ifatanye n'iby'imizimu. Ariko hari namba ijambo ry'Imana ryo ritubera umuco muri iki gikorwa kiranga tuje gukora. Bindamakabe icyo yakoze ni iki kandi usanga muri iyi minsi turiko turazirikana igitabo ca mbere c'abapfiriye Isirayeli. Uno munsi mugabo twasimbije bagiye mu kindi mugabo bose n'abapfiriye Isirayeli bapfuye kubera iki? Baratewe n'abasi bari bari mu bihugu by'amahanga kandi mu bihugu by'abapagani cyane abagiriki, hanyuma baza bazanye na bya bimana byabo bashaka yuko abene Imana abene Isirayeli bosenganije ibigirwamana. Bamwe barabisezeye, bamwe baremeye bagerageza abanyamahanga, ariko yabahanzi baragira bati ntibishoboka yuko mu gihugu cy'Imana izina ry'Imana rizimana kandi bagasasira indava abanyamahanga n'Imana byabo. Abo rero bakanguje urugamba rudasanzwe rwo kurwanya umwasi w'Imana. Iyo rero abasirikare bagiranye ibigwanisho bagenda kurwana n'umwasi. Umwasi rero amaze kurwana nawe yarakuyemo abatari bake. Ukira ku rugamba ari ibintu bisanzwe, wese yagiye ku rugamba ararutsinda cyangwa ukamuhitana, kandi uwo muhitanye bisigura yuko yatsinze. Hari igihe umuntu abwirizwa kwitanga kw'inkunga, hari igihe umuntu abwirizwa kwitanga kw'itango kugira ngo abari inyuma yiwe nabo babone kurokoka. Nuko rero ukaba umutwari wo kwemera kugira ku rugamba utamusesa amaraso kugira ngo bene wacu nabo batore agakisha. Ikintu gusa cyabaye kuraba ni uko bamaze kwambara impuzu bakaraba ingene zifashe, basanze muri abasirikare bo muri bene Isirayeli bapfiriye ku rugamba, basanze hariho abatari bake bari bagiye ku rugamba, kandi Imana
kubera ko twumvise bifashe wifashije asanga mbere twagiye kure yayo n'umuti utigeze dutuma aba uyu rero ariko biragira ati baragaruye muri bene Isirayeli ntibari iki kintu rero yaciye agira icyo turiko turogamo uno munsi icyo turiko turatambukira mu uyu munsi yaciye yegeranya amafaranga aregeranya amafaranga abakiri bazima muzane amafaranga hanyuma tugende gusaba aba bantu bapfuye bahererezwe inkunga abapfuye bazuka yaba bapfuye batazuka kugira ibyo ariko barujujwe kugira ngo natwe tuzozuke turi mu mwijima uragusabira wowe ukiri muzima uko biracana twebwe kugishoboka ko twisabira uragusabira wewe umva amajwi rero nayo igihe uriko uratemberera kuri abantu bose usanga bari muri kiriya kibanza hari ikintu rero nama niyumvira igihe twibereye ngaha ku isi abasindabibatsa abacu bapfanye imiheko abacu bapfanye ibigirwamana abacu bapfuye bemera Imana mugabo bafise ingene baza baravana n'utundi tuntu kubera kubona n'ubuzima bagenda baracamo aho byagenda bagorana naho bakapfuka bagahagararira Imana mugabo aho byabagora wewe rero urakuja ngaho basigaye uri muzima nabo bakagenda ntibigere uribuka turafise ideni ridasanzwe kuri abo bantu turafise ideni umwenda udasanzwe kuri abo bantu papa wawe yararenganye agusigarana ikaseri agusigarana itongo iryo tongo kugira rironke yarirondeye aronderera wewe kugira ngo uzomererwe neza mugabo kugira ngo ashobore kuronka ibiriciye bimwe yabirose mu neza ibindi navyo n'ivyo yibye aronderera wewe uno munsi ari hariya arababara nawe imbere muvyo yagusizemo akaguka ku kandi akagashira mu ikoma harimo urahema naho uhembera nyene aho ushatse rwose mugabo wewe yari gusizemo yawe ariko asaba intercession yiwawe kugira ngo wigishure uriheze kugira ngo aronke minervari y'ibihezi yose hari aho ahakora yataranyonora utuntu umwe yabirose mu neza mugabo hari n'utwo yongereje adukuye ahantu atamucabisabiye uno munsi yaragiye we nawe amashuri warahejeje amadiplome warose kurakamisha ukora udusubira imishahara bakunze basubira n'amafaperi sinzi n'ibiki
wiyumvira gusa ubuzima bwo ngaha ku isi ukaba ukibagira hari n'undi buzima tuwe ubuzima bwaha rero niba dusaba kwikubita agashi kugira ngo aka karori twahawe n'abacu bavugishijwe n'Imana aho hambere natwe tutagendere kugira ngo bene wacu bagiye we kwicwa n'amarira iyo bagiye ariko igisabisho tubahereze imbere y'Imana ishobora byose Imana itananirwa ndetse tubashikire tubone kubatabara ahanini yuko umugabo yakanguje amadini y'abaporoti hanyuma akabara Bibiliya itari mu gitabo nanone yuko yakoze igicumuro kibi cyane kubera ko ibitabo bikuramo akarorero muri Bibiliya bene wacu bene bazirikanaho ibitabo barabikuyemo bishimwe n'Imana Data wa byose.
Gracias.
Oh.